mwaramutse mwese mwaramutse turabaha ikaze kuri panel talk ya gatandatu iri mu rukurikirane rw'ama panel talk Vab itegura muri projet yitwa Vamuzika. Tugerageza kurabira hamwe kungurana ubwenge no guhanahana ibyiyumviro ingene umuziki w'Uburundi ushobora gutera imbere, ugateza imbere abawukora, ugateza imbere mu Burundi. Uno munsi nous avons un sujet, nous avons un sujet ivuga ngo l'offre culturelle à l'intérieur du Burundi et comment promouvoir l'art burundais à l'étranger. Twatewe iteka kwikuronka abatumire babiri, umushingantahe Jean Petit n'umushingantahe Kiki Touré bashobora kwipresenta bakatubwira amajambo make ibyo bakora duhereye ngaha, s'il vous plaît. Murakoze cyane Monsieur Richard, nitwa Niyonkuru Jean Petit, simplement entrepreneur dans le domaine de la communication et surtout la culture. Je suis beaucoup centré sur la culture. Je travaille aussi pour une organisation sans but lucratif dénommée Burundi Business Incubator, BBN. Donc vous comprenez déjà que l'entrepreneuriat coule dans mes veines. Donc merci beaucoup. Ego hanyuma urakoze cyane Richard, nitwa Irankunda Jo Christian, benshi banzi ku izina rya Kiki Touré, nkaba ndi umu artiste, nkaba ndi n'umu entrepreneur, nkafise maison igira promotion ya art na talent nga mu Burundi et aussi à l'étranger, yitwa Beats and Creations. Beats and Creation and BBN, ni ukuvuga turafise abantu bava kamwe mu mamilieu bashobora gutahura ikibazo twaronse uno munsi. Tukaba dufise n'abashitsi baje kudushigikira. Rero reka tuje kwijambo watanze nanje reka nindondore. Nitwa Richard Nahimana, nkaba ndongoye ishirahamwe Visage Artistique du Burundi. Tukaba turi ishirahamwe rifasha mu kurondera ubwigenge bw'umuntu wese akora mu karanga. Nashatse kuvuga autonomie financière ariko nakibuze ku Burundi. ubwigenge kugira dushobore kubona umurundi wese akora en général ashobora kuzokwiteza imbere, agateza imbere umuryango, mbere akariha n'imisoro na tax kugira duteze imbere igihugu cyacu Burundi. Alors ngiriye ko ikibazo ca mbere, l'offre culturelle à l'intérieur du pays. Kiki, wewe uravuze umuziki. Est-ce que mu Ruyigi uyu munsi bararonka accès ku muziki turetse umuziki uca mu radio? Ico kintu ni ikintu kinini cyane rwose, ni ikintu kinini cyane kubera ugerageje kuraba système ya communication ihari, apana seulement muri système ya communication gusa, mais aussi kuri côté y'umu artiste wenyene bwite, ukungene aharura promotion y'umuziki wiwe, usanga kenshi twese twibaza kuri les villes, twese twibaza kuri Bujumbura. Utaronse Bujumbura ushaka kuronka Gitega, utaronse Gitega ushaka kuronka Ngozi. Donc gushika ubu novuga ko les autres provinces zihari uzosanga ahubwo batanazi yuko hari n'aba artistes ko baba. Ego ça c'est ni kintu kibabaje kandi gitegerezwa kuvyukirwa hakiri kare, tukiga ukungene indirimbo nibiva muri art yacu, muri talent yacu bishobora kugera ahandi hantu atari ya place cible. Hari ama place twamaze kugira ko ari ama place cible ashobora kudutuma tuja ahandi hose. Mais déjà ndaza kugaruka no ku ma place cible, kuko no ku ma place cible hari ikibazo. Tugiye romba maybe twari kuvuga tutireka tubanza kuri place cible kwanza, kuko kuri place cible naho ucuraba la qualité ya promotion baza kugira ngene ndashobora gusamira aho nyene. Ntibibaza yuko kubera tuma twibona kuri aya ma place cible
or dushobora gusanga dufise marché twe turarata cangwe abantu audience niniya kuko Bujumbura on est à 2 millions. Effectivement. Uburundi bufise audience ingana gute? Okay, population y'Uburundi ingana 13 millions. 13 millions. 14 zidashizemo abandi. Mugabo à chaque fois tuzokwama twidoga yuko nta views tugira igera kuri 1 igera kuri 2 millions. Or none mu Burundi byaratunanye kugira dushike kuri 1 million y'abarundi canke 2 millions y'abarundi. Urumva kuko ugiye kuraba twese tuzogwanira ya 2 millions iri Bujumbura. Nitwagwanira 2 millions iri Bujumbura kumbure hari abatabikunda muri 900,000 peut-être hari 900,000 batabikunda muri 2000 hari 900,000 batabikunda canke 1 million batabikunda none iyo 1 million nayo urashaka kuyirongera ahanganye. Donc rero novuga ko sur le milieu culturel ukungene dupropage amantuzenya yacu amaproduit yacu haracariho ikibazo cy'uko non seulement dutegereza kudevelopa ivyo dusanzwe twita cible mais aussi tukabigeza n'ahandi tutari bwabigeze tugatangura kwinklura na les provinces zindi zitari zirimo kuko ni marché wabumvire kuko mu Ruyigi abo bantu kandi si ibintu twagize recherche ngabo ndi sûr et certain abo bantu bose bavuza mu karaoke la population yari ntibazi Pas du tout. sibyo hano none muri iyo 2 minutes turagwaniramo ngaha hariya ushoboye kuronka abantu 6 millions ufashe mu ntara zindi kuko urumva muri izo 2 millions harimo 1 million itari intéressé itagura itaraba fo kubiharura kuko muri ahubwo 2 millions harimo 1 million gusa itari intéressé harimo na 1 million 5 itari intéressé uca wiyumvira urumva usanga wowe uriko wiborna ahantu hatari muguhe l'audience ukeneye yose kwigana kandi muza no kumenya qualité y'ukungene uza gufinancing produit yawe kugira uvuga uti iyi nyene n'abanyarugiye baraza kuyumvira à chaque fois uzosanga tous les produits zikogwa ziyumviriwe ku banyabujumbura donc rero kugira rero inclure les autres il faut qu'on inclure no muri production. Jean Petit dushiremo business abatabikora ni kubera batarabona l'intérêt kuko gutwara culture dans les coins éloignés bisaba uburyo. Si. On est d'accord? Ama solution ahari approximativement naya est-ce que nuko investissamo hariya est-ce que nuko abakora culture bajamwo hariya bakaja kurondera bonyene le marché cyangwa ya moyen de créer en fait à partir kubera tutiyumvira yuko hashobora kuba abantu bakora à partir de là on akaba soutenir akabafasha akabadévelopper et ça devient notre marché local. Voilà, très bonne question. D'ailleurs, ça nous j'aime bien ta part de réponse. Je donne un petit témoignage par rapport au projet PASAC. Le projet PASAC, c'est vrai, vous l'avez encore, malgré que c'est possible, là, toujours les mêmes villes et pourtant, Ruyigi a du talent. Il y a même de l'audience. Attendez, exemple, comme Ruyigi, c'est vrai, c'est même une province large. Il y a des hasards aussi. Il y a des hasards, je cible Ruyigi Koudio. Ruyigi, franchement, il y a de l'audience, il y a du talent. Mon gars, il y a un d'exploiter. Je vais dans entrepreneurs qui se sont déjà lancés, malgré les défis auxquels ils font face, surtout les acteurs. À vous dire on doit exploiter par rapport à notre audience, so, le mieux, ni surtout les bailleurs, même pas à votre ambassade à créditer même les hommes d'affaires. Hein? C'est ça. Et les hommes d'affaires, ils doivent s'y lancer. Pour dire, chacun peut investir dans l'agriculture et tout qu'on sort. L'entertainment, il a pu exploiter. So, il faut qu'ils comprennent, les bailleurs, du coup, attirer de investissement là-dedans est possible. So, comme employé d'une organisation lucrative, voilà la stratégie. La meilleure des stratégies, il faut que tout d'abord, comme acteur, il y a la composa, tout qu'on sort, que ce soit dans la culture, possible là, tout le territoire national. Ça c'est un. Est-ce que on va quand même que la chanson
imuviza urumva nimba ari amahoro nimba ari urukundo nimba ari iki akumva by'ukuri ko indirimbo iri muri flow ashaka urumva ça c'est un de deux malheureusement la musique n'est même plus incluse muri programme il y a cursus école secondaire et tout comme ça et ça fait presque une trentaine d'années tellement mugabo yaba bikunda no kuri que la musique soit incluse muri cursus. On peut prendre ça comme une recommandation? Pourquoi pas? Il faut que la musique soit incluse kuko abana baresa amatalent mugabo instruction musicale bamenya qu'est-ce que l'introduction d'une musique le développement n'ibiki muziki nyene ukaba incluse mugwaruka kuko tous ceux qui sont acteurs là-dedans bake n'abandi muziki on twagize urubaka ryo kuronka muri audience yacu papa yavyize kera il faut que ça soit inclus mvuze kuri part y'umuziki mugabo l'art plastique aussi peut en faire partie et c'est pas seulement la musique mugabo avoir la musique comme opportunité de fils abajabutse murayibona il y a encore des opportunités mu Burundi c'est vrai et sur les deux stratégies nizo jewe narayindiyumvira none cyiyumvamo binakunze mu karongo abantu badevelopa ça peut aller ariko kiki wibaza kubera iki mwebwe mudafata bene mabwo ati iyo Ruyigi nyene tumwe kuri Ruyigi ati turafashe un samedi turagiye kuri centre Ruyigi on va faire un concert qu'est-ce qui manque comme information kuko urumva arashobora gusanga mu bishaka mugabo qu'est-ce qui manque bon jusqu'à maintenant je novuga ko vyogenda kuri objectif je nari mfise muri entreprise yanje kuko l'objectif était que en fait nibaza ko ari naco nosaba no himiriza n'abandi bose l'objectif est que imbere yuko uja gusasagiza ahandi ubanza gusasagiza aho kandi ntabwo no bitwari Bujumbura bambe no bikuri Bujumbura ni Bujumbura ntararonka resultat gagné donc il faut ko twese twiga kuraba sur le résultat y'ikintu watanguye apana kumva ko turi un artiste donc uri mu artiste ça veut dire urasohora indirimbo hejeje gusohora indirimbo ugacutangura nimumfashe tuyisharinge tugire iki non ça c'est le processus non kandi iyo processus il faut ko twaccepta yuko ishobora kwanga non ishoboye kwanga il faut kuronka plan B non donc ivyo byose ni ibintu un artiste c'est une société non lui-même c'est une société non kandi ibyo akenera ni byinshi mugabo mu mwanya tutarabironka il faut kubyikorera chaque artiste burundais ari ngaha canke ariko aratwumviza canke ariko aranatubona amenye yuko kugira biduge ni uvyikorera mbere yuko abandi babibona les investisseurs bo bariko ravuga les investisseurs bazoza avec l'opportunité mais est-ce qu'il y a l'opportunité jusqu'à maintenant est-ce que twarerekanye l'opportunité nous les artistes donc il faut une étude yerekana yuko bishoboka c'est ok birashobora guca kuri étude mais birashobora no guca ku mafuru y'ivyo wewe watanguye urumva kubera iki misi yose hari ikintu hari akajambo nasomye no munsi avuga ati imana itanguriraho wewe wahereje est-ce que wewe wahejeje effort zawe kugera wewe wahejeje effort zawe wazihejeje kugira wiyumvire demande extérieure canke wiyumvire help iri extérieure il faut ko haza iyo ide yuko umuntu wese ikintu ariko arakora amenyere cible afise mu kuzankirwamo il faut kwanza kuzimenya akavuga ati ahanye baranyumviriza ko atamwe investisseur none turabona arabishira amafaranga kuvuga ko nta mu artiste numwe aragira amafuru non ahubwo le problème nuko c'est l'histoire qui vient avec. Ça c'est intelligent, c'est très important. C'est l'histoire qui vient avec. Est-ce que ICV voilà, c'est le CV. Uravye CV ihari je ndamaze kuja mu société atandukanye ndiko ndarondera ukungene na inclure les partenaires batandukanye kugira dukorane ivyo bintu bitandukanye. Mais feedback namandonka ni yayindi nyene. Ntitubize. Ntidushobora kuba twovyizera muri uno mwanya. So ni nahatwe urumva hariho deux choix. Umaze kuronka iyo réponse, c'est deux choix. Basi shaka kubireka ukagarariza cyane ukakora uko ushoboye kose kugira abavyizera kuko nibavyizera wewe
umwuga wawe uzo gutera imbere kuko bo barafise amahera cyangwa barafise ikindi kintu baza kugufasha. Donc rero hageze yuko abantu tubaha trust mu gukora deja aho ibikenewe apana gupfa gukora kuko gukora chaque personne agomba gukora umuririmbyi ko yagiye muri studio yasohoye indirimbo yayirihiye amahera kandi azoza kwexija les mêmes urumva azogira novuga gute les mêmes conditions nk'umuntu yafashe umwanya agakora un objet d'art iri budandazwa ahantu hose. Donc il faut rero ko non seulement umu artiste akora ibintu bikwiri même les communications zihari zigatora ibikwiri urumva biza kugera kuri babana kandi selon kuko urumva hajya naho ikindi kintu naco les media ikindi kintu bakunda gurusha ko n'iki nuko bose bafite cible imwe. Donc byose bigenda bipfa handi ni waruka ikintu muri media kiza kuji Bujumbura gusa urumva mugani wakirungika aho handi hose ukagisasagiza neza hose ntaco ni paya kandi birashoboka abantu hariho des moyens de communication mu muziki muri art ikintu cyose kigenda gahoro gahoro ugize imana bakacumva hakiri kare c'est bon mugabo batacumvise hakiri kare urabandanya mugabo uzura kosora ivyo wabonye ko vyakusheje. Reka ndakujanira monsieur Jean Petit, promouvoir l'art burundais à l'étranger. Mabeni inyishu ni kubera ivyo bibazo deja sur l'intérieur du Burundi bitari resolved bituma tutarabona kuko jewe nkumbwajije ati impama résultats sur l'art burundais à l'étranger. Voilà. Turaraba televiziyo twese turaraba nanje akabaze yuko nagucire mu oya sanze ba wewe umuntu akubwiye ati ubu nyene avec tout ce qu'on a au Burundi promouvoir l'art utwaye iki jewe en tant que personne ubiravye avec tout ce qu'on a avec le marché intérieur international c'est kibazo kiri un peu kwishura yundi anyway mugabo urumva ko atacugira abo bunyene right now muza kukironka neza uvuga uti aka kantu kari fine niko kambere koja kuri ntuzenye kuri monde international kagaca kerekana ibindi byose mugabo je peux pas esquiver ico kibazo juste gutyo hariho ikintu bita ama standard sibyo ama standard c'est kibazo cha standardisation là que ça soit dans la production que ce soit vidéo audio standard right et chaque kabiri c'est l'originalité voilà c'est bien et je n'ai pas la discussion avec quelqu'un Bougani est-ce que vous connaissez Richard Bona c'est un musicien qui a bossé à la basse et tout ça mais il est dans tous les festivals aux États-Unis au Canada quand il est dans rurimi rw'iwabo kavukire même pas muri ville kavukire go Gatumba et pourtant l'artiste il est connu agiye kuri scène il te joue tous les instruments d'abord muri loop wenyene tu imagines yo travail barakoze tu vois hanyuma il joue avec le vocal ibintu udashobora kwibaza et ses compositions sont à lui-même nta comparaison y'ubundi muntu je suis désolé de le dire ndiko ndabona twoca tuvuga ubunyene nga icanga gatatu arico cyanyuma nuko l'art se vend tout seul abantu rero hari ikintu ngo twifana ko ibintu ngo investissement mais iyi kintu ari ciza kiridanda je ne pense pas que abantu ni bakurondera umva communication chaza kubwira ati twashobora promotion ubu nashobora tugire turi ambassadeur wa entreprise ubu tu vois tugire jingle cyangwa muri et l'argent tu comptabilises maintenant tu as besoin d'une équipe tu as d'avoir un sens yo faire le business bon mugabo iyo ni parti ariko je nashaka kumenya est-ce que twihinyisha yuko kikaratubwira ati à l'intérieur nitwo turabikora à l'extérieur biririye naho hantu cyangwa yamoye igara urashobora gukora peut-être à l'extérieur cyangwa bishoboka il y a une liaison kandi vraiment il est étroit il est très vaste ari liaison iboneka iri palpable ari liaison direct heureusement que quand vous êtes une originalité Burundi le tambour est reconnu même l'UNESCO l'a reconnu c'est dur c'est pas seulement le tambour
faut qu'on comprenne que l'art est diversifié dans plusieurs domaines. Qui va te nous dire qu'on va dire le pays qui a tout ça. Je connais des organisations qui vont des artistes à l'étranger. Ni va te quoi dire que gang et il y a plutôt promotion de l'art à l'étranger. J'avais pigé à 3 réponses qui nous a favorisé la mobilité internationale des créateurs n'étudia cyane mugabo ndibaza ko abantu bakunda kujya ku kasi nibaza ko ibintu by'amaviza byoroshe cyane byoroshe namba surtout pour les acteurs qui sont déjà dans le domaine so ikintu cyo gufavoriza gufacilita mobilité ya byokoroha cyane iyo ni je la connais donc un lobbying une institution ishobora kuvuga ati des ambassades accréditées à Bujumbura bagenda bagasinya nka MOU ati twebwe une organisation tujya gufasha abartiste dukundire dès que tuzi ko ibintu bikwiye musaba bikwiye on les avalise ces gens là heureusement aussi que même la comédie narabonye nka Kigingi après une dizaine d'années bamwangira amakizamine non baramwangiye facilité cyane bose Kigingi amaze kureka kugenda 3 fois. Yego, bon, heureusement que hier, avant-hier, il est parti. So, c'est quand même une chance qu'il a eu. Quand il a dit qu'on a dit, j'ai dû entendre que même l'autre gars. Il est parti, il est revenu. Il est parti en Yego, hier ou avant-hier. On dit, mon petit Manu aussi, il a dit quoi de mon coup de lui aussi aux États-Unis, il va gagner. Et qui indique la promotion à échange artistique, d'abord on a quand même des expos, des festivals, c'est quand même une bonne chose aussi. Niveau d'accord, saison culturelle, il va aller avec des bons résultats. Quand même, pendant la semaine, tous les moulins. So, à ma saison culturelle, il y a encore pas seulement penser à la période estivale ou à ma événement non. On peut même créer en décembre ou en novembre. On a couvert comme il a politique. So, promotion mais événement il y a une comme de Koroha, à mal international aussi, des médias internationaux, c'est qui va. Kuki voilà une saison nziza. Kuki hataho abantu bagira un rapport. Kabariza kudufasha gutwara nk'ubu kikagara bwaje muri entreprise. Akerekana amaresultat avuga ati écoutez là basizwe yagenze en fait ces gens ont permis yuko binjiza amafaranga ngana gutya s'il vous plaît injectez de l'argent mu Burundi ya kanuka discrétion mugabo discrétion ya kanuka discrétion franchement il y a des professionnels amadata ntayiro heureusement qu'on a Jimbere ou des autres métiers bari ko ararondera abantu à l'étranger bari professionnels dans le domaine bashobora kuza kudufasha wafite ikintu cya étude il y a quoi étude muri art ngirangiza n'abaho pourtant c'est dit que kubaho urumva n'ukuri franchement il faut qu'il y ait des acteurs professionnels dans le domaine ku buryo bagira une étude ikabaho amashifre ari exact wanashaka no muri aya université muri communication kugira une étude sur un domaine musical nibuka ko avant 2015 hari umuntu yigeze kwandika kuri groupe culturel musical Land Story c'était vraiment une étude géniale malheureusement nous connaît les down mwana ahejeje kimuze ya mbere cyose ya mbere muri université pouvoir présenter une étude pareille devant les professeurs avec des études nationales. Et bon, il y a une étude sur l'audience et le groupe musical. Ça a eu des bons résultats. So, il faut des professionnels, des gens, des professeurs ou même avancer. Recommandation. Une étude. Hariho un programme yitwa Kuziko. Et je pense que hariho une institution yitwa Relax, une université du Burundi qui travaille sur la recherche d'ailleurs. On espère, on espère qu'il va donner le message pour qu'il étude et basé sur ma questionnement. Il faut qu'on avance. On va aller sur pendant 10 ans. Kibazo kiri he twagitora. Est-ce qu'il y a abantu bashobora kugifasha kukibaho? Ego hari abantu bashobora kudufasha kuri étude. En attendant, ibindi biko birikora. Donc, uti rero nta muntu wese ushobora gutwara muri festival. Attention seulement uyu mu acteur ngira yo na Kiki akagenda kwishura kuri ico kintu jewe ngira okay barahari kubera iki batagenda kubera batabaje
Voilà. umwe wese wigarukana ntahandi kandi okay ndakwerekeje barigeze kumpamagara muri Tanzania bambwira bati hari umuntu yatubwiye yuko urumva biraza kugaruka kuri ka kantu ka audience urumva hari umuntu yatubwiye yuko muvuza neza birengeje turabakeneye muri Tanzania pour un show imeze gutya na gutya na gutya na gutya. La personne ana habari ingene wewe ibyo bintu. La personne yagiye kumpamagara umuntu yamaze kumvugisha urumva arambwira ati je hari umuntu yamuvugishije kare ndamubwira ati je aba bantu ndabazi mu Burundi bameze neza barashobora kubazana barashobora kubaryohereza ndabona oh wow merci urumva donc rero biza kugaruka kuri ya audience kugira ikwemere urumva imaze kukwemera irakujana aho wowe utazi aho udashobora no kugera wowe kubwawe urumva après yuko akoresheje ingufu zawe za ngufu zawe rero nazo kugira ushobore gupromotinga ibintu à l'extérieur il faut que nuko nakivuze tunyarutsa urumva navuze nti il faut que à l'intérieur biba bihari kiba cyamenyekana mu kumenyekana à l'intérieur kigutwara hanze urumva mu kugutwara hanze c'est la personne même à l'intérieur agutwara hanze c'est pas wewe urashobora kubikora mugabo hajyanye uzurabe quand wewe uri mu businessman je nkaba mu businessman tukavugana ibintu byerekeranye n'akazi uri exterieur aguhaye avis yuko ibyo bintu turiko turavugana ari byiza you approve urumva kubera abakuzi byose biza gutuna hahandi ahubwo rero mu gutangura mu gupromotinga rero à l'extérieur duhere ku byo bamaze kumenya ibyo bamaze kumenya ngaha ibiriko biraza hariho ibizwi quand même ngaha naho bitari il y a des chansons OK il y a des chansons il y a des œuvres d'art zishobora kuba zifise au moins une audience igera basi no kuri 100,000 urumva extérieur c'est non pas intérieur extérieur 100,000 urumva iyo audience extérieure ya 100,000 yongereza ko yindi audience no guhera aho rero tukamenya tuti abari extérieur bangana gute est-ce que muri abo bantu bari extérieur abashobora gushikana kure kandi kurusha aho ni bande urumva kuko muri izo 100,000 personnes harimo au moins 10,000 bashobora kugutuma uronka abandi 100,000 ni kibazo cha communication ni kibazo cha stratégie de communication ni stratégie de communication none gasha abo bantu babimenya gute none utazi stratégie ntayubuzi nyene stratégie ni hahandi qu'est-ce qui manque kugira ngo yose banzu umenye audience urumva umenye les acteurs uri bukoresha kugira ibyo bintu byawe bishike kure nyamba wamaze kudesida ko ton travail iza kugera à l'international ça veut dire que effort uza gukoresha au national na à l'international ni ibintu bibiri bitandukanye effort sinkeya effort sizimwe effort none sinkeya zo guhanza gusora hanze zirasho effort zo gushira hanze gushira hanze effort baza kuba bakora zishobora kuba ubunye muri no mwanya bariko baragerageza mugabo baracatapa kuri ya hahandi nyene urumva ifo ko bagura bakaraba bakemerera the upcomings urumva bakemerera abageze ahantu ngaha anyegeja urumva bakagira list ituma batandukanya abashobora kudandazwa hanze abashobora kudandazwa ngaha anye est-ce que manque d'information si nkishura kwa yindi cyane iyo rero yindi il faut kumenya ko exploiter les données turonka zibe nkenya même le clip il a fait ses données même le post ushira kuri Instagram il a ses données urumva iyo uronse izo données zikwereka yuko peut-être abo muri Canada bariko barakumviriza cyane si nyamba abo muri Canada bariko barakumviriza cyane focalise-toi sur Canada d'abord urumva nyamba wumva ko effort zoba nyinshi atamahera rimwe urumva kuko amahera n'ubu haracari ikibazo reka dukoresha umutwe si nyamba turi gukoresha umutwe rero nitwo kwiyumvira yuko produit burundais iri buje kuri monde entier kuko ntavyo twoshobora nta iyo izo ntuzenya gushika ubu ingufu nyinshi utari kurinjiza kutarashaka urumva hera ku byo dufise abarundi benshi bari ngaha na hariya aho nyene businessman kubera umuntu abafise ibibazo by'amafaranga ivyo bintu byose ntaca biharura le matin quand il se lève avuga ati sha maze ndabana n'amara two kurya midi maze ndabishira hanyuma nzoba ndabikora hanyuma même temps la carrière s'arrête canke aho bipfira
oyagira kugira ko oyagira aho bipfira il faut jamais yuko umuntu uwo ari we wese yoba ari muri ibi yiyumvira yuko hari icyo abanza guhagarika. Mais il faut plus d'efforts. Plus d'efforts. Si. Quelle serait la motivation? Turabise chantier tushobora gutanga abayobozi abantu muzeye yarabikoze. Motivation tout d'abord. Nuko nyene abantu de référence iwacu abantu de référence ni bake cyane. Osons le dire, je m'excuse, osons le dire abantu de référence ni bakeya, surtout avec les crises sociopolitiques twaciyemo, ça fait partie ya madifikagiye turahura nayo. Mugabo nukuri j'encourage abantu bose muri secteur. Sibyo? Nukuri que ce soit les médias, que ce soit les musiciens, que ce soit les artistes, moyen de ma domaine, il y a encore plus d'efforts. Mugabo, rien qu'à nous avouer, nous avons une stratégie de communication, c'est vrai que les médias sont d'accord. Les médias, nous avons d'accord pour ça, Chane Ghost. Mugabo, à l'étranger, franchement, je vais chercher Sinam. Igari muri audience turashobora kubaza n'abantu muri imbere ngaho. Mbega uraruka mu bubiri gihero. Mu bubiri gihero mura. Intervenant. turakora uko dushoboye aho dushitse hose kandi amastatistique nk'uko kikeka bivuga twe turaraba ko zana Instagram yacu no bakora kwiraba cyane arayibona on a quel autre compte ici zarashika barabira mais aussi les artistes ikintu cama kigaruka nous les consommateurs chacun sait aba consommateurs envie de les artistes umuziki en soi umuziki urivukira un petit exemple indirimbo yo remix je cite des gens c'est un exemple ndaje kubwira bariko baramaze ndaje kubwira mu rukundo personne on va ambirer on va ambirer ça ça va tout seul donc si les artistes commençaient par la kwanza kudukia tout le monde veut copier tout le monde en fait. Voilà. Naka original. Naka a réussi ma piano. Moi aussi je fais ma piano. Naka a réussi ceci. Moi aussi je fais ceci. Non, il y a originalité. Originalité. Avant produit quelque chose, tout ça beaucoup. Les tomates, les tomates nziza gusumba. Naka dana les tomates. Ireje. Pas. Ah oui. Donc regarde tu regardes ma média. On essaie, en tout cas du mieux qu'on peut, on essaie. kandi tubiraga ama media ni make ngaha ntitwovuga ngo hari media gihumbi ngo dusha zidepartaja etc. Ok. Notre intervention. Mbere nk'umwungane gatoyi bamusaba gushima tubi aneta kuza cyane hanyuma byo mafashe n'ibya gose nanjye mu artiste kandi ari mazina mu polisi atari makeyi hanyuma ishuri ry'abade kitwe wewe usanga muri kandi bakera kandi wizi hanyuma kandi tugeze sosiyete kandi niba kuba inzira yawe bamufise none wewe ukuraraba imigambi yawe kuma ngasaba produit y'indirimbo harayimba ibintu moderne abantu basanga indimo n'igano y'Amerika cyari kandi ugasanga ngo yagize amapiano gacayigana piano abantu basanga igana ba Nigeria akaba n'abandi bagira byafashe moderne n'abandi bagira byo kutirira 100% mais produit mukeneye mushaka kudandaza mubona muri fise mushobora kugira neza imbere yanyu byo mushaka kushaka kuri isoko nk'ubu duhereye kuri ico umbajije nuko icambere na mbere twebwe muri plan dufise niyo kudetekta kwanza izo produits ziri vendable izo produits si réellement zishobora kuba vendable kuri audience hari ngaha kubera kugira ugere kuri côté ya réussite faut kugira audience côté rero ya audience nayo bisaba yuko hari umuntu canke wewe ubishoboye urashobora kubigira mugabo nka twebwe turi ngaha kugira tuje kudetecta les talents tubona ko zishobora kuba vendable no hanze urumva donc nico twebwe dutangurira umugabo aho ni muri côté ya société tugiye kuri côté artistique naho umuntu wenyene kubwiwe abavuga ati jewe ndakunda kuririmba meze gutya ndakunda kuririmba ibiyinye ni ya originality nakunda kuvuga iyo originality imaze kuboneka hariho umuntu une personne lambda tutazi aza kubikunda uwo muntu umwe yiyongera ku wundi n'uwundi urumva ya originality imaze kuronka abantu abo bantu basubira kukuva ntibashobora kukuva ahubwo bagenda bariyongera bagiye gukopya naho effort z'ubundi ntushobora kuzirwana nazo
ntibikunda ntushobora kuko uzokwama usa nk'umukopiyeri nawe uzogenda urumva ifo ko batangura kuvuga ati jewe what I believe muri art yanje nibi ndi buririmbe culturel ndi buririmbe tout le monde a un marché muri art umuntu wese arafise marché umuntu wese guhera kuri bamwe kwanza murabizi ko abatwa nibo batanguye kugira bimwe vya potri urazi inguvu zagize après hariho haraje n'ama ONG aza kubafasha n'ibindi byose tuve kuri ico tuje kuri byo kudesina tugiye ku bintu byo kujisha il y a beaucoup de choses dushobora kubyaza umusaruro kandi tukishira kuri scène internationale donc rero je kugira ndakwishura nuko mu bintu twebwe turiko turakora turiko tubifatira umwanya kubera nous voulons des produits de qualité nous voulons aussi des artistes originaux nibo bazotuma l'art du Burundi imenyekana à l'international. Petit ajout par rapport à votre question. Oh, les gars, vous savez, c'est une maison de production qui est locale. Elle est locale. À l'international, on a gagné une compétition. Je ne sais pas si c'était en Suisse ou en Grèce. Avec la chanson. La chanson était originale. J'ai été 42e. Easy. Quelque chose. J'étais 42e sur 100 000, non, sur 50 000. Imagine. C'est une bonne position. Sur 50 000, j'étais 42e. Il y a dit, il faut juste le dire, c'était en 2014 ou en 2015, 2013, nous étions secondaires. Donc, oui, la chanson, nous beaucoup aussi appuyé Gamkana à l'audience. Moi, j'étais cool. Je connaissais pas la chanson. Franchement, je connais l'original. Et je connaissais pas. Donc, ça, il avait tout mélangé. Il avait original. Dieu nous, si nous avons c'est que tu vas trouver vraiment la chanson est vendable. Wumvise imiziki ijya muri competition yego nuko harimo n'intuze ya ndonongo right afite ibintu yizi ndirimbo samabadiya hari utuntu twinshi twari twashatse yuko tuvanga la musique qu'on a ici mais avec aussi le moderne. Voilà. Et le moderne était le house music. Et donc aho wonyereka urakoze kumpereza exemple ico gihe ndashaka kubwira yuko moi-même Disney izi audience nza kuronka sinenda byize je narakoze indirimbo c'était un producteur grec yari no turayikora urumva tumaze kuyikora arambwira ati jewe je vais essayer ndayishire kuri monde yanje urumva uwo munsi ajya kuri monde yiwe nararonse abantu bashobora kumura kuri 50 000 banshikana kuri 42. Urumva iyo ntuze urumva combien c'est grand. 50 000 ça veut dire qu'il y avait 50 000 chansons du monde entier zo muri house music. Muga j'ai été numéro 42. Je uwo munsi gushikubunye nico biri mu bintu byatumye mvuga ni ibi bintu ifo kutubanda ahubwo tuma kubyandikira article urumva ça nous fait réfléchir il faut prendre note ça nous fait réfléchir ati mwabonye des exemples de fruits qui peuvent bouger fatire kuri ibi comme exemple kandi erega ikindi naco le fruit ne doit pas être le grand fruit. Pas du tout. Un fruit, il faut juste savoir que c'est un fruit. Nihaza abantu 10 baje mu bintu byawe bakire ahubwo bahereze icyo ushoboye cyose urumva kuko abo bantu 10 nibaryohe ugashobora kubatuma baryohera hazoza abandi kuko nibo nyene bazoja kubwira abandi tuhanzi ibintu twumvise urazi ibintu twabonye yacafi ahubwo niyasubira expo tuzogende twese urumva niyasubira concert tuzogende twese mbega kiki juste kugira parce que l'on va tout à l'expérience, on ne va pas connaître les résultats. Mais the beat, j'ai une responsabilité. La musique. On ne peut pas faire un projet prototype. Tu gagnes mon wiki quand tu trouves l'offre culturelle à lire. Je ne sais pas quand. tubyige badufashe batugirire communication tutware un projet culturel hariya mu wiki kuri stade je sais pas quoi tester à quel point le même produit wigize ngaho Bujumbura tugire ama chiffres
sibyo? Parce que si tu as 10 000 là-bas et que tu peux avoir 2 000 ngaha, ya prototype ya question twavuga tutahura yuko en fait tuko tukorera muri cible atari right. Nkuko wabivuze ico kintu kirakunda gikunda gute gikunda si une fois twese tuvuze tuti quel est l'objectif quel est l'objectif final nyamba l'objectif final ariyo kubayigeranya byose birakunda ega abantu baja hamwe ari uko bumvise objectif kandi bamaze kuyumva buriya nico kintu ca mbere coroshe kuko twese duhana ama deadline tugahana ama point ari clé tukavuga tuti ibi nibi bitegeza gukora okay bikorwa gute ni va muzika ni va ni inde ni jimbere ni bande turiko kore projet prototype tuje mu ruyiki tugira du compare turabe l'audience. D'abord, on a l'amour de. En fait, la soif, on a eu quand tu es en public, non? Haïma, où tu es dans le business side, ya? Easy. Hein? Tu connais le business plan, ya? Tu gagnes quand même, tu gagnes what you all. Tu mets du tea. How much do we need? And. Je donne un petit clin d'œil par rapport au pouvoir d'achat des Burundais. Il faudra voir. En fait, le pouvoir d'achat des Burundais, surtout ces milieux reculés. Ukagenda rero wibaza ko vous aurez quelque chose. Oya, tukikondera amafaranga. Tugiye muri projet ya impact. Laissez un impact là-bas. Hama yo etude nayo yari muyikoreye ko cyane. Ega ce qui est buriya amafaranga ni ikintu gikurikira. Yego. Amafaranga si urabona nko muri monde ya ugiye rondera amafaranga aho fail. Voilà. Straight kubera amafaranga muri buyarongo. Voilà. Ico urumva urashobora gukora indirimbo ya 6 millions. Zero. Akaba hataki na kimwe uri burongo. Urumva mugabo iyo wamaze kumenya yuko atacu uri buronka uramenya aho uplasa ama hopes yawe. Ukavuga uti peut-être abantu barongeka peut-être ndi burongo iki. Urumva aho je cyane reko ndavuga twe nko mu ma projet twe dufise muri Beats and Creations nababwiye ko dufise band yitwa The Beats. The Beats jewe ico nshaka nuko ishobora gusirkula muri izi mpuzamakungu muri izi provinces zose. No matter ico bigusaba. Kuko ico twe twatahuye nuko nitwe tuzovyikorera twakinonswa. No matter ibyo bidusaba nkuko uvuze aho je ndashimye yuko uje muri Non, c'est une bonne idée. On a un band, on connaît la province. On a iyo shaka urumva nawe bibafasha kuri iyo étude. Maintenant uyatuzana business plan. Igisigara nuko umwe wese mu acteur binjira bazi ico bashaka. Jewe nyamba nkeneye iki wowe hari ico ukeneye. Uyunya ari ico akeneye. Uriya ari ico akeneye. Est-ce que turavyumvikana ko nyamba tuvyumvikana ko ce projet va être grand. C'est tout. Harakabaza mufise. Et les médias. Les médias, il faut. Et les médias. Soyez sûrs, vous êtes un acteur indispensable. Hari ikintu ca mbere ama media ategerezwa kumenya. Tout ce qu'on fait doit être publié. Tout ce qu'on fait. Ahubwo ku ma media naho nashaka kugaruka ku ma media ndababwire yuko namwebwe hari ama forme ya publication canke yo gushikana amakuru ku bantu mutaradevelop. Kandi kuri monde extérieur bo bageze kure cyane. Donc tuve muri juste l'interview canke juste un blog canke juste akakantu twiyumvire plus de matière de promotion ziruta izo twari dusanzwe dukora kuko ugiye kubira ivyo dusanzwe dufise bimaze kuduha resultat nitwoca tuguma muri ivyo nyene il faut ko twameliore urumva tuve muri ya kote yibi twongere kwibinye basi turabe ko biza kongera kuri bimwe twari dusanzwe dufise urumva donc ico kintu il faut ko tugendera rimwe twese yaba kuri media ico mutegezo gukora mumenye ko mutegezo kugikora kwa kilonswa twebwe kuri kote ya production ya produit de qualité tubimenye mwebwe kuri kote ya malobing atandukanye n'ibiki byose mubimenye abari muri business babimenye tu hama les acteurs bambe nako les investisseurs bazoza bamaze kubona ku bintu biri structure bazoca baza kandi bazoza ari benshi. Okay, iyo n'indi recommandation agomba gufata sinzi si dans ça une ou deux trois questions.
intervention canke ikintu twongerako gatoya. Bon, byinshi nokumbira ko ngaho oya. Donc ni tweka avuga ku bijyanye n'amamedia. Usanga amamedia ngaha cyari hasi sibyo. Donc ahashobora kuba ambaye innovation ikaza kandi ikabimeze neza ukabona yuko ayo donc ije ku iterambere ry'abantu bose. Mugabo ugasanga ziriko iramenyekana kubera ko amamedia ari kunatekanagira. Donc akavuga kuri blog cyangwa akavuga ku ma interview. Mugabo nibaze yuko ntajya ama interview cyangwa ama blog si bose bashobora kuraba. Exemple bashobora kuba ndi ku kazi mu mwanya wa blog jina office no kujya kwa ama blog akagira afisa abandi barakora akazi bikorera. Nshobora kuraba indiyo interview ugasanga ni nyinshi mugabo ndabyimwe ugasanga mugabo ncenda itali international ugasanga par exemple muri iki cyembo ni kiri cyo ndi mu ariko akora ngata igani faculté hali ya jeni binda nibaza yuko rero media bategeza kuba hariho changement bategeza kuko même si n'ubwo baba innovation kandi akabaho aba ubuzaniki akabaho n'abandi abandi mabindi bakashaka bagashiramo mugabo rero media atari kuduruza kuko nibo batuma aba n'uriya hari inyuma tabizi ashobora kumenya ukavuga ati ikintu cyose ndakimenya ku makuru amakuru niyo leta yatanzwe banakabaye babyumvise akacabayo iki support ivuye kuri bo natwe tuca tuzi ibyo biriko birakorwa hakabaho juste kugira ngo kumenyana hagati yabo kuko n'ama media mutarahaye umwanya nayo ntacyo ashobora gukora mutegeza kuba umwanya kugira ngo binjire muri bo mumve ko turi kumwe hama baronke n'ivyo batanga n'ivyo binova kubera yuko bakora Merci beaucoup. Sinzi ko hari akanya contribution biraduheze ikiganiro quand même. Donc l'offre culturelle à l'intérieur en tout cas turatahuye igituma idahari. Ico gituma naco gituma itaja à l'extérieur. Donc on doit construire déjà la base yonga. Hanyuma nibaza ko abo byerekeye chacun va faire sa part, kumwe wese agakora sa part, que ce soit les artistes, que ce soit les médias, que ce soit les entrepreneurs culturels. Hanyuma tugaca tubwira ko n'aba entrepreneur ati watch us. Je icyo nashaka guhereza nashaka kwibutsa abantu badukurikiye nabo twari kumwe kuva kare yuko production ija bambe nako umu artiste kugira produit yiwe ishike aho iba vendable ifise ama axe atandukanye hariho l'idée de l'artiste donc hariho la production de l'artiste après la production de l'artiste hariho la communication uravyumva gushikana ibintu aho byategerezwa kuja donc hama après la communication hariho la vente donc ntihagire kimwe dusimba tukagisimba tumenye ko atakintu na kimwe kiza gukora donc duhere kuri ide nyamba ide hari abantu bategereza kwiplaza muri ide bagende biplace muri ide ntituje ahantu hamwe twese l'autre problème nuko le fait yuko twe dukunda gukopia usanga twese turi hamwe urumva ntituje hamwe hariho l'ide hariho la production hariho la communication hariho la vente mwese akora icyo agomba umwe wese afise ahategerezwa kuja kandi niyaja ahantu yexcella uwo muntu bizotuma biba dufate ko muri ide haje abantu bategerezwa gutanga ama idee y'ibyo bintu byose concept kwandika amaidaraje amaida amaze kuba menshi ifo ko aba produit sinon biratakara saba gizonga uravyumva produit zimaze kuba nyinshi nazo ifo kuzimenyekana kuko ni nko gukora amasabuni meza bakaca bakubwira ati ntayo tuzi voilà donc il faut que imenyekane imaze kumenyekana rero nije kudandazwa mbere yuko idandazwa rero muri communication harimo rero no kuba urabikoresha mu bandi mbere yuko bidandazwa nivyo bica bija muri communication après harajaza rero iyo vente nayo izokogwa n'abamaze kubimenya voilà kuko abamaze kubimenya nkuko yavuze ati jewe ndashobora kuja kuri jimbere canke hehe nkaraba gutya nkasanga ivyo ndiko ndaraba uwo mwanya ça m'intéresse pas uravyumva il faut ko nabo urumva muri communication bamenya ama stratégie nkuko navuze izo plan zine bamenya ati twe turi muri communication est-ce que muri communication dufise bira hari ico bimaze nyamba taco bimaze turashobora transform bambare kubona mvuze ngo ntaco bimaze ni terme je nkunda gukoresha iyo mbonye ikintu ko kitakoze naco kimaze urumva donc twiyemerere no kwintrospecta twebwe nyene ubwacu tumenye tuti ça marche
hama tureke gutera amabuye ahantu atari ataco bimari. C'est ça. Jean Petit. C'est juste un sentiment de gratitude. Ce genre d'événement, Mugira, quelle que soit la taille, difficile, ça doit avoir un impact. Sois-en sûr, d'achiner audience, il y a même si je ne suis pas organisateur, que vous êtes dans différents domaines, il y a Josh, il va dire que au fur et à mesure. Hama, courage mon frère, courage Chane, il y a encore plus d'opportunités. Nama defina Zobura, challenge. Non, on a dit que vous avez un métier, non, on va challenge, mais c'est comme mon frère, c'est un challenge, mais faites plus d'efforts. So, pour moi, c'est pour dire qu'il vous dit la Corée. Stabilité sur le petit côté où tu ignores, So, merci beaucoup. J'espère que. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, on remercie l'audience, on remercie Kiki et Jean Petit. Moi, twitabiriye hanyuma voilà nibaza ko muri programme Vamuzika hariko ikintu ca portail d'opportunité ko barakora. Et ça pourrait être une des solutions. Muri ivyo bintu byo kumenya opportunités ziri hehe en fait, où tu pourras voir tes résidences qui aba Bagamoyo reka njeyo. Hariho en fait musée workshop z'aba South Africa reka ngire ngene nojayo, etc. Je pense que ça sera sur pied dans pas longtemps. Hanyuma umuntu agenda atora solution kimwe hanyuma gushika tubishitseko. But we need to talk. Turashatse kuvuga ivyo bintu kuko tumenya réellement ntituje tuvuga ati ngumva hari problème gusa nyene problème il y a des solutions quand il y a un problème il y a une solution c'est sûr ariko kiki yanyikuye ntiyanyemereye ko iyo projet tuzoyigenda mu bigi na debit uyu ashaka atondera entrepreneur bo mu bigi tuzanira amantuze amatugera bavuze mu bigi ashaka imakamba urashobora gutora intara yo nta kibazo waza kumva ko yavuze kuri tayi je navuze ntaco ninjiramo tutabanje kugipanga turashobora gufata umwanya tukagipanga ebana jewe ikintu conyene niyemeje nuko uyu muziki wo mu Burundi utegeze gushika kure cyane birashoboka kandi birakunda non seulement gukunda twe turagenda bayo kubera muziki ça fait combien d'années ça fait kuva muri 2007 je nkora muziki 2007 voilà ndabayeho j'ai ouvert mon entreprise j'ai sinzi ibyo twabuze n'ibindi byose kuroba kagasigaye Ndashatse kugira umunyamuziki wese abaho amenye yuko ibi bintu hari n'akantu perseverance. Murakoze cyane iyindi sango tuzoyibabwira dufite n'abandi batumire. Murakoze kuri equipe ya Vamuzika n'abo kuziko baje kudushigikira et on se retrouve pour une autre édition. Umunsi mwiza. Merci.